ni communication ijanye n'ivyo twita mu gifaransa emballage, ibintu byo gutekera ari bidandazwa ari. Ico ni kibazo gikomeye, gikomeye ngaho iwacu Burundi gusa, gikomeye n'ahandi. Ariko naho gikomeye dutegerezwa kugerageza tukaraba ingene dupfufaza. Twaratanze amezi 6 ku bantu bakoresha emballage de récupération bari mu isoko, bajya bashiramwo amamesa, bashiramwo amakoto, bashiramwo ibindi, hajya bobo ntibabimenya. Ubwa mbere na mbere amacupa de récupération ntabayogeje. Ubwa kabiri ibyo bashiramwo abantu bize biochimie alimentaire, l'oxydation des lipides. Harabuze usanga amavuta amaze ngahinga rimwe amahinga abiri hatanguye kuzamo imirongo yera. Uzi ukononekara kwa mavuta acha bimenya l'oxydation des lipides. Niho hava izi za cancer. Twarateye imbere cyane. Mu ntango y'ibihumbi 2000 ndavyibuka neza, amavuta yose yafungurwa mu gihugu cy'u Burundi y'amamesa yava mu bice bya Rumonge. Gushika mu bihumbi 2000 yatekegwa mu ngunguru zikozwe mu cuma, fi en fer. Aho mushobora kwibaza ingaruka mbi zahabaye zaho. Le fer ni catalyseur ya oxydation des lipides. Mugabo urabona kubera tutigenga atari twebwe turizinga, ahantu hose bagiye bakosora. Ubu amavuta yose aja mu ngunguru ziri en plastique, birafise ico bivako. Ugiye muri amashuri ya kera amatiyo bakoresha ari amatiyo galvanisé, mugabo barayahevye kubera ivyo by'ingorane. Rero twari twatanze ikiringo cyuko gushika itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2023 tutazosubira kubona abantu bariko barakoresha mu masoko yose y'igihugu bashira ibintu byabo muri ajya amacupa akoreshwa ubugira kabiri. Ivyo tubigira tuzi igituma. Haraheza amayinga abiri, umushikiranganje w'ubudandaji yari muri question orale, ibibazo muri Sena Igitega. Ico kibazo caragarutse cyane cy'ivyo batekeza. Umushikiranganje aravuga ati muri BBN baratanze ikiringo kigira gihere. Hariho umukenguza amateka yavuze ati twoshaka n'ubu twobitwarira ibintu nk'ivyo, murashobora gutanga ikiringo ahubwo byari bikwiye kuca bivaho buno nyene. Erego uwo mukenguza amateka arafise uruhusha rwo kuvuga ivyo. Abantu babwiye uko jewe ngiye Ngozi nkaja Makamba nkaja ku isoko kwa Siyoni, ndabaza abantu bajya badandaza amavuta, kandi mwebwe mwarumvise yuko mu kwa kabiri mutazosubira gushiramwo aya mavuta? Ngo twaravyumvise turarindiye. Abarundi barafise ingeso mbi yuko naho hazitegeko baza kugagaza bakagomba kubikora ubwanyuma. Aha turasaba abajejwe intwaro badufashe, kubera turiko turabigira ku neza y'abanyagihugu. Nikintu cyumvikana cyane. Uragenda ku isoko, cye nibuka ikindi kintu cerekana yuko ubuziranenge butubahirijwe ngahi wacu. Ku isoko kwa Siyoni ndakunda kuhaca.
ugasanga abantu bariko baradandaza intore zamaze kubenja. Uti ibyo bintu muri ko muradandaza biriko birononekara. Ngoya ngo hari abakunda izi nyene. Ya. Bikunda. Ibikunda. Ibi bintu vy'amasashe atabora. Hariho itegeko ryavyo ryasohotse mu bihumbi 2018. Diratomoye gose. Diratomoye cyane. Ayo mazi bariko barazana sindayabona neza ko ari akwavi canke kinju. Akwavi. Muri iryo tegeko baravuga bati umuntu ahingura amacupa en plastique akaja ku isoko. Turazi za kinju, turazi za akwavi. Ategerezwa kuyarekipera. Akayarosikra bishobotse canke agirana. None ivyo mubona biba ngahi wapi? Ntibiba. Iryo tegeko rirakwiye kubahirizwa. Abantu bazana des bouteilles en plastique nk'uko bazikuye hanze nabo nyene iryo tegeko rirabafata bateza kuzirekipera, ariko usanga bigoye. Amategeko ariho arakwiye gukurikizwa. Abantu benshi baca babaza bati none ko twebwe tugikenye tukigize nte bizogenda gute ayo macupa? Aya macupa ni kibazo si mu Burundi gusa, ni kibazo hose. Naho mu Rwanda bariko baratera imbere ku isi nzima, hariho komite technique 323 bita économie circulaire. Igiriki amaordinateur aheze aya macupa de récupération yaze imbere ya plastique, mugafata mukaya yegeranya mukagira recyclage. Ntagira abasubira kuyakoresha ubwa kabiri bitwaza ubukene bw'ivyo batekeramo. Dubai ni ari piriye y'ivyo bikorwa. Mu Rwanda ntibarashobora kugira recyclage cyane yayo macupa. Barayafunya bakayegeranya bakayajana i Dubai kugira habe recyclage. Nibindi. Murumva rero nk'ubu mwese mucamuvuga muti none ko bari abantu batekera muri ivyo muri ko murabibuza, none inyishu niyi. Inyishu iroroshe. Kinju yatanguye gukora ryari, akwavi yatanguye gukora ryari. Je ndi umwana muri za 75 niki nitwagenda kugura amamesa tugatwara kagemeri tukuyimuhira, hama tugatwara amamesa abayadandaza bakagumiza mu bidona n'ibindi. Aha nukuraba ubuvunitse aramenya ingene acumbagira. Igikuru n'amagara y'abantu. Igikuru n'amagara y'abantu ni kintu cumvikana gose. Ikindi naco duhamagarira aba bantu bahiganwa ngo nakarakoze iki, nakarakoze umutobe w'inanasi najengira nkore ndonka amahera adafise n'uburyo. Tubahamagarira yuko aba bagwiza tunga uko bariko barashira ibintu mu bindi, bashira hamwe inguvu bakubaka inganda zikora amacupa meneka. Usanga ari ibintu byiza cyane. Na leta ntiyicaye irikiraraba ingene Verundi yosubira gukora amacupa. None Verundi yakora muri za 80, ubu tukaba turi mu 2022. Hariho imvo bavuga z'amatara niki. Abantu bagiye hamwe bakagira urunani bakagira plan d'affaires bakabona ingene bigira Verundi ntiyosubira gukora kuko yoba umuti munini ya cyane. Ivyo rero byari mu bintu n'ukuri twagomba kumenyesha. Dusabe administration kuva itariki 26 mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri
mu icupa rikoreshejwe kabiri nukumuha ibihano birategekanijwe. Ibintu byose turiko turakura les bouteilles de récupération ku isoko nabijya bintu byose bihinguwe biri mu macupa ya Heineken canka yandi atari amacupa yiwabo, bijya byose bitegerezwa kuva ku isoko. Nta certificat tukibaha, none babijana ku isoko gute? Bijya bitegerezwa kuva ku isoko. Ubushaka kubikora nibaza yuko yo kwigora nkuko abandi babigira, akagenda akagura amacupa agashiramwo. Ico nari nibagiye kukibabarira. Igihe tuzoba turiko turakontorora ari amavuta y'amamesa ari mu ntuzeye iki, umuntu wese afise ibintu twababwiye kuva kera biri mu macupa ya ntuzeye, navyo nyene bitezwa kuva ku isoko.